niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Ikirundi c'abarundi tuyagire sogobu. Patrice Ntafatira. Ndagize bwakeye ndakuramukije ubwo kuko niyo ndamutso nagushikirije aho nariko ntegura nkanagushikiriza ibiganiro vya mbere vy'izina umwana mu 2016. Ubu gusa ko haheze imyaka 5 reka nongere ko kuwavuga wumva ari umumana canke umusongore wo ku mutumba wa Muremera wa Giheta umwami n'abagabo akaba sendi murigo wa Ndemera wa Kinyoni ca Kariyo ka Rubaduka yamwise ntafatana amatako n'amatama hageze gutengatira iteka no gutinyuka kuvuga ukuri kandi kuzigubuza butaraza. Ubu ko kuri kuvuga ukuzi ndakuvuga ndakubwira wowe ngukundisha Burundi nciye ku kiganiro cyundi c'abarundi. Uno munsi mvuye hasi ngo ndagushikiza ikiganiro c'amahasa. Ino ndi ni igice cijana c'izina Burundi kikaba kibaye ikiganiro c'28 c'imigenzo y'abarundi. Ni ikiganiro ca gatatu c'abana mu muryango. Ni ikiganiro ca mbere c'amahasa. Nkundiye ndanje ku kirundi c'abarundi ari ingore inkingi 8 zibanda ku kahise, ku mayagwa, ku migenzo, ku ndimburo, ku ndondantara, ku nyandiko, kumenya ibundi no gukundisha Burundi. Ugusaba no gutera ikiganiro bishija gutega ariko kibambo ubusa rimwe 313 na rimwe 2237 canke kwikete muravyo umuvugangoma akabehe yaho akaburungu fre. Itongo ry'urimi rw'ikirundi ikivi ca gatanu imigenzo y'u Burundi intambuko ya gatatu abana n'imigirwa yabo isize yambe intangamarara. Umuvyuka wa mbere nuko jewe Patrice Ntafatira nagize ibiganiro byinshi usangamwe abana n'imigenzi baraba. Karundura nuko nagushikirije ibiganiro bibiri vya mbere by'umwana. Icambere cari cyo kuwa 27 Nyakanga 2016, ica kabiri naco cari uco kuwa 4 Gitugutu 2016 nyene. Naratunganije n'ibindi biganiro aho navuga ivy'abana. Aho ni mu biganiro by'ikivi c'imigenzo mu ntambuko y'ukurya umwaka. Ivyo biganiro navyo byose hamwe n'ibine vyabaye ku magenekerezo aya: igenekerezo rya 27 Kigarama mu 2016, igenekerezo rya 31 mu 2017, igenekerezo rya 26 Kigarama mu 2017 no kugenekerezo rya 2 mu 2018. Navuze n'abana mu kiganiro c'ibibazo behe kikaba cari kiganiro cishura ibibazo by'133 kuja kujana 50 byo kuwa 17 Gitugutu mu 2020. Hariho n'ikiganiro c'abana kikiri muri rutondanya bumenyi yanje kizoza vuba cane kuko gisigura amazina y'abana. Ni muri ico kiganiro nzosigura amazina y'abana nk'igituma umwana w'13 yitwa Kayobera ndabayobewe canke Ntafatiro. Ivyo biganiro bijanye n'umwana n'imigenzo yabo ntandabiguha uko vyakabaye kugira ngo ukabura ubwenge. Umuvyuka wa kabiri nuko jewe burya mpora mvuga ivyo natohoje. Ni naco gituma nama nsaba kuwo kumva hari chansovye yonyunganira. Igituma nuko ikirundi mvuga si ca data ndi murigo wa Ndemera wa Kinyoni wo mu rutongati rwa Muremera wa Giheta umwami n'abagabo. Ikirundi mvuga si ca mama umwubaha ibinyongori wa Nyabaha wibubahanza mu Kiremera ca Giheta umwami n'abagabo. Ikirundi mvuga nkanakikwigisha ndawukaburira kugikunda ugacukundana n'u Burundi igihugu kitavogerwa n'abanyamahanga kigumana akaranga karirimbye umunyakirundo. Ni kirundi c'abarundi kucakabaye. Nico gituma muri kino kiganiro uza kumva abantu batavuga kumwe kanatsinda ntibovuga kumwe batamuka ahantu hamwe yamara bose bakavuga ikirundi kimwe. Isize ya kabiri indangura kintu y'amahasa. Amahasa n'izina ry'urusangi bwinshi nyakimwe nyawibonekeza. Mu rudende amahasa avugwa ngo ihasa rikaba izina ricagagurwa uku: a integuza, ma inyitangizo y'amazina bwinshi mu gatandatu w'ibintu n'abantu, hasa isitso rivuga abana babiri batwariwe mu mbanyi imwe mu gihe kimwe. Mu rudende mu mvugo tuvuga ihasa kandi aho imvugo ntiyumvikanisha inyitangizo y'amazina rudende y'umugwi wa gatanu w'ibintu. Mugabo mu nyubako iryo zina ubwiriza kuriha akagitugetu kumvikana ubwa mbere ku ngereka ihasa rito rifise ibiri nini n'ijwi ryiza. Bwa kabiri igiyo nyitangizo yumvikanira kurivuga. Ihasa ririra riri n'ivi riva amaraso, ijisho ririmwo ikirashi n'ijwi rijwangaraye. Mbaye ndageza ngaha ku bintu bibiri kuko iki kiganiro hanini si icindimburo ni hamwe byose bigenda rwendendane. Amahasa rero n'abana babiri batwariwe icarimwe mu mwanya umwe mu mbanyi imwe bakaza kuvuka mu gihe kimwe ca hafi na hafi. Sinavuga ko bavukira mu mwaka umwe kuko nk'umugore ari kunda mu masaha akuze yo kigenekezo rya 31 Kigarama haraho bukuru yovuka mu 2020
2021 butoya akaza kuvuka mu masaha ya mbere yo kuwa mbere nzero mu 2022 abo nibo bavukiye mu mwaka umwe uhaba uvuga ko jewe nizi igifaransa atavy'ubuganganzi ivyo ntaco mugabo si ivyo nikuriye mu mutwe ikinyamakuru c'ubuzima bw'abantu Fonte kiravuga nk'umupfasoni yibungenza amahasa aragira ingorane nyinshi kuburyo ashobora no kwibaruka bukuru no munsi hagacirindi iminsi mbere y'uko yibaruka butoyi nawe ntwitiranye watwaye inda zibiri mugabo zikavukira mu mwaka umwe ndazi umuvyeyi yapfukamye mu kwa mbere yibaruka umusore mu kwa gatatu acarasama acasubira kwibaruka inkumi nayo mu kwa 12 kwa nyamwaka nyene ayo samahasa naho izo mvukane zavukitse mu mwaka umwe amahasa rero n'abana batera inzoberanya barundi baho hambere mbere na nubu mu kiganiro ca kabiri c'umwana navuze ko umwubahwa Patiri Yohani Batista ntaho kaja avuga ati abarundi bemera ko havuka amahasa kubwa kiranga kuko kiranga tahara mu migirwa y'amahasa yamarataza iyo havutse umwe canke ubushuri uwo mwanditsi aravuga ko amahasa taba yaremwe n'Imana nyayo ngo kuko abana baremwe kwishaka ry'Imana rugira byose bavuka ari umwe nk'uko Imana ari imwe ngo abandi bana bava ku Mana n'ubushuri nk'uko Imana yikuvye nko gutatu ico ntaho kaje atavuga ni cy'ivy'abana bavutse ari bane bakitwa ubucugane ntarinze kuja kure uwo mwihevye yashatse kwegereza akaranga ku Burundi ku ka Israeli kuko mu Burundi dufise Imana imwe rudende rwa dege itikuba nko gutatu Imana Data Mana Mwana na Mana Mutima Mweranda byo muri Israeli bigiye kure umuntu yovuga ko abarundi bemera ko ari Imana mbi yitwa bigiriti canke guba gwa bigata mugabo kuvuga ko mu Burundi hariho abarundi bemera ko Imana ari zitatu no guhuguza kandi kubwiriza kuva mu mvugo y'abavuka gihugu c'u Burundi bwose naro nabajije mu ntara zose harimo n'ubuyogomi yo ntawo kaje yamuka nta mukurambere numwe yemeza ko Imana zitatu zikubiye muri imwe rudende ari z'u Burundi Imana y'u Burundi ni rugira vyose rugira inka n'ibibondo rugira inka n'imirima ndazi ndikwegeye kuko iyo mvuze ivyo ndiko nderekana ko hari ivyasovye ntaho kaja hari abarundi baca bagazuka bakambwira yamuhe yamara nta kundi ndabivuze kandi ndaha hariho n'ushaka kumpinyuza ntiyitinye ndanavugaho nunganirirwa abarundi rero ntibumva ingene imbanyi imwe ivamwe abana babiri ko rero batavyumva nico gituma baca bagira imigigwa ngo niyaba iyo nda yamuka kuri guba gwa bigata iyo Mana mbi ntibatote ngo ibamara ahubwo ngo basenge Imana nziza Imana rugira byose bafashe ibarabe giza amahasa ntashome irokori n'amabiri yarushe mu gutwara inda y'abana babiri bose yongera ihangaze se babiri umuryango wavutsemo ayo mahasa nayo iwuvumure inawuhumanure isize ya gatatu agatangaza k'amahasa nabivuze amahasa n'akananira abahinga bavuga ko hari ibintu 200 bitangaza ku mahasa mugabo jewe nafashe ibintu bihuriranye n'imico kama y'u Burundi na 2015 burya naho amahasa aba yavuye muri girimwe yosa gute aguma hari ibyo adasangiye ivyo biri mu gitabo citwa Nature Genetics ikintu ca mbere kiri imbere y'ibindi gitangaje kandi kigatandukanya amahasa y'igiharo n'igiharage ni nk'ikinkumu ivyo tubisanga kwa Emmanuel Monnier aho yanditse igisoma citwa qui dit jumeau dit empreinte digitale identique uvuza amahasa y'igiharo n'igiharage ubuvuzi b'inkumu bisa mugabo bisigura neza n'uwanditse iki gisomwa pourquoi les vrais jumeaux ont des empreintes digitales différentes ni kubera iki amahasa y'igiharo n'igiharage afise ibinkumu bidasa ica kabiri gitangaje kandi gitandukanya amahasa na kamoto amahasa nta mota kumwe kuko akamoto k'umuntu kava ku byo kurya yihereza ku mavuta yisiga n'ingondo yiraba ahaba be n'inguma yoba afise inyamiramabi z'abantu zirashobora kuyoberwa amahasa iyo yakoze ikibi mugabo imbwa yamizi gutandukanya bukuru na butoyi nico gituma imbwa bakunda kuzikoresha mu kwimotereza abantu bagize nabi ica gatatu gitangaje kandi gigatandukanya amahasa n'ijwi amahasa ntakunda gusangira ijwi n'imvugo y'ibimenyetso aho nukumva ingene bavugisha ibimenyetso ica kane gitangaje kandi gitandukanya amahasa nuko indimwe iva mu ihasa ry'umuhungu irindi hasa rikaba umukobwa amahasa y'igiharo n'igiharage arashobora kuvamo umuhungu n'umukobwa biheruka kuba muri Australia mu 2019 ivyo bimaze kuba kabiri kuba isiremwa no kuvuga je mvuga ivyo namaze gutohoza iki gitabo ninamara kugisohora uzosanga aho nabisomye aha ngomba kuvuga kuva aho abarundi batangure kwita ivy'amahasa no kuvuga ko irigi ry'umugore riba ryinjiwemwo n'imbuto zibiri z'umugabo urubuto rumwe rw'umugabo ruca ruvamwo umwana urundi uwundi ica gatanu gitangaje kandi gigatandukanya amahasa nuko
ihasa rimwe rishobora kuba kabamfu. Amahasa y'igiharu n'igiharage arashobora kuba adakoresha uburyo bumwe. Umwe bari kabamfu, uwundi asanzwe akoresha uburyo bumenyerewe. Umwe urashobora gusanga afise ikibibi iburyo, uwundi ukakimusangana ibubamfu. Ica gatandatu gitangaje kandi gitandukanya amahasa nuko bashobora kuza badasangiye ubwoko. Umuzungu n'umwirabure barongoranye barashobora kuvyara amahasa y'igiharu n'igiharage kandi umwe agasa na se uwundi agasa na nyina. Ikintu gitangaje kandi gatandukanya amahasa nuko batagira imikondo isa. Amahasa ntakunda kugira imikondo imeze kumwe kuko umwe barashobora kuba bamubikiye uku uwundi nawe bakamubikira ukundi. Kubikira no guca umuringo tufatanye umwana na nyina. Ihasa rimwe rishobora gusanga rifise umukondo w'intibire, irindi hasa ukarisangana umukondo w'akarombo gato. Icumunani gitangaje kandi gitandukanya amahasa nuko umugore umwe ashobora gutwazwa inda n'abagabo babiri. Amahasa arashobora kuba yabyawe n'abagabo babiri badasa. Zina kwezi umugore yamahisha urubuto rumwe aciye yabigwa ruca ruvamo umwana. Birashika ko umugore ashobora guhisha imbuto zibiri aciye abonana n'abagabo babiri, nta gisibya arabavyarira bose mu mbanyi imwe. Umwana umwe avuka asa na sumwe, uwundi akavuka na se wundi. Jewe mba mu Burundi nibaza ngo umuhutu arongoye umututsikazi, amaraso y'igitutsi ashazinda y'igihutu. Ibyo nabibayemwo gushika nshikino muri Canada, nibonera abahutu barongoye mu yandi moko. Nasanze abagore bayandi moko bavyara abana basa n'abahutu. Ko bitaba mu Burundi nukuvuga ko abatutsikazi baca baja kwivyaranira nabi wabo. Naho mvuga ko mbaye umwubahirizo mu Burundi afata ingingo umugabo wese yobwiriza gutanga amaraso ngo amenye ko havutse umwana wiwe canke ko yavyariwe. Ivyo kandi Imana niyampamagara nzobigira kiganiro. Igituma nzogira ico kiganiro nuko mu buronzi bwanje nahavuye ndonka abatutsikazi banyagiye iyo biva. Erega uramenya nta muryango umenja, nta bwoko bumenja, nta gihugu kimenja. Hamenya umuntu umwe mu gihugu kinaka, mu bwoko bunaka, mu muryango munaka. Ko vyavanga basogokuruza bace biyoroheza baca batora impinyanyuro y'injaniranyo, baca bavuga bati umuryambwa bumwe agatugisha umuryango. Ico cende gitangaje ku mahasa nuko amahasa yose y'isi yose ni bice bibiri by'abantu bose yo bava bakagera. Iki 10 gitangaje ku mahasa nuko amahasa n'ibice 22 by'amahasa yose, ayo mahasa akacaba bakabamfu. Yamara abana bavutse ari umwe bakabamfu ni 10%. Mu Burundi uribuka ko kubera Efeziya Gatolika umwana akabamfu baramukubita ngo ni kabamfu, ngo abwiriza kwandikisha ukuryo kandi atariko yaremwe. Mama ngo Yezu Kristo yicaye iburyo bw'Imana kandi ngo abantu bazoja iburyo bw'Imana nabazoba bahaye amazi ubunyotewe, abahembuye ubushonje, abaravya bari muri gereza. Ibyo biri mu njiri yo kwa Matayo ikigabane 25 akarongo 34. Nibo bazoba bakomeye mwijuru, bakazoba bicaye iburyo bw'Imana, bakibagira ko Imana nayo izoba iri bubamvu bwa Yezu nabo nyene. Ice 11 gitangaje ku mahasa nuko uko amahasa yose yakabaye ibice 40% byayo mahasa byose biba muri Afrika. Ice 12 gitangaje ku mahasa nuko amahasa usanga yifitiye imvugo yisangije, ata muntu numwe amenya ivyo bavuga n'ivyo bashaka gushikiriza, maze ivyo bavuga ugasanga ni byabo bibega nyene. Ici 13 gitangaje ku mahasa nuko amahasa akunda kwicwa n'ingwara imwe canka gapfa mu buryo butangaje ariko busa. Ici 14 gitangaje ku mahasa nuko amahasa akunda gukora ikintu kimwe ugasanga bafise imigenzo imwe, bafise abagenzi bagomba gusa kandi naho boba kure na kure bakaniyumva namwo. Ivyo nimwe mu gifaransa bita telepati. Ici 15 gitangaje ku mahasa naho amahasa akunda gutota cyane cyane ibugore, ibukobwa n'ibunyina gusumba ibuhungu, ibusore n'ibuse. Ngomba kuvuga ko umukobwa wihasa canke avuka kuri inababiri afise amahigwe menshi yo kuba inababiri gusumba musaza we. Nico gituma mu Kirundi bayasohora ngo ntazogaruke kubagiramira. Mu byo Barundi bagemura inababiri yibarutsa amahasa nta mata yabamwo. Kandi mu buronzi nagize nasanze ko umugore wese yifuza kwibaruka amahasa asabwa kwihwabira amata be no kwiherezana ntaryo ibifungwa bitari bike bihingurwa mu mata. Isize ya 4 ingene amahasa yasohogwa. Iburi rya mbere ingene ishengero ry'abaprotestanti ryagufirije imico kama y'u Burundi
ngo naka ntagasohora amahasa ngo ni igipagani. Nk'uko navuze ko amahasa yayobera abarundi baraheza bakayagirira umunsi mukuru udasanzwe, mugabo ntivyama biba misi yose. Ekereziya Gatolika n'amadini y'abaporoti yaratubije imico kama yacu mu kuvuza iminsi mikuru ijanye no gusohora amahasa. Nivyo umwubahwa Ernest Nkurikiye mu kizuka ca Rumonge yanganiriye. Umviriza ingene abakristu bagufirijwe nabo bakaca bagufiriza akaranga ku Burundi. Ndabahaye mwiriwe na bwakeye iniwacu. Rero ndi Nkurikiye Ernest ntanguye kubakengurukira no kubasimira. Rero ikiganiro musavye ndabona narafyaye amahasa bwa mbere niyo natanguriye ko intangamarara, mu nyuma yose acarasoma aho mu migirwa y'ikirundi nta kintu na kimwe cabaye canke bagize kubera twe turabakirisu b'abaporoti. Ico bakoze gusa baraza abarongozi b'isengero bagasenga bagaheza, mu nyuma ugakurikiza uruvyaro rwa mbere urwa kabiri urwa gatatu urugira kane nza ndavyara ubusuri. Abana bavuka bakomeye barabaho, abarimu baragenda mu bitaro barasenga, bavuyeyo baraza ngaha muhira barasenga. Nta migirwa y'ikirundi yigeze ibaho nk'imwe ya kera yaho hambere hariya haruguru. Izo geto twari abakirisu b'abaporoti kandi n'ubu nibo turi. Nta migirwa yigeze iba, na mama yarigeze kuvyinziramwo ngo basohore bavyine batambe, ariko ndakibazize abarimu canke abapasitori baravyanse. Bitabigumuko abana barakura, umwe amaze imyaka 2 n'amezi 3 ataritaba Imana. Igitaba Imana mu buryo atagwaye, baragiye abana bararyama, turavyuka turaza gukora. Urumva abana ko bari bakuze. Bukeye abantu baswiragiye bagiye kuraba, bamwe bavyutse uwundi asigayeyo bahura yahwereye. Abantu rero batangura kuvuga ngo nuko tutagize imigirwa y'ikirundi. Rero nca ndabifata uko bica bigenda uko. Mu bisanzwe mu mvyaro zose z'amahasa jewe nigeze ngira nta migirwa y'ikirundi yigeze ibaho, baguma basenga nuko. Ariko rero bahanditsewe narabibona baravyara bagatumbira biwabo umuryango w'umugore w'umugabo, ukaza ugafata abana ugasira ku ntaro bapereka izuba bakavyina bagatamba bagatarika bagakoresha imbyino z'ikirundi inzoga zikanyobwa. Ariko rero nk'umuntu ayavyaye mu nzu z'abakristu ntivyaba. Ivyo vyakunda kuba mu nzu z'abakristu b'abagatolika b'abaroma, niho bakunda kubigira. Rero je mu ruvyaro rwanje ntivyigeze biba, noba ndabahenda. Hanyuma rero naho twari tubaye urabona ko vyagira bake babaho, atari nk'amahasa avyutse mu nzu y'abagatolika, nk'mu nzu y'abaporoti canke abasabwense ntivyaba kabisa. Urabona n'ubu baragira ibintu vyo kubasengera, umuvyeyi agahaguruka mu rusengero agahagarukana umwana hamwe na se bakabarambikako ibiganza bagasenga, biba biheze. Aho ni mu nzu y'abakristu b'abaporoti. Ivyo rero bikunda kuba ni mu nzu y'abagatolika. Ubu vyo kuvyina n'ivyo kubereka izuba babasize ku rugi ntibikibaho mu karere k'iwacu turimo dutuyemo. Nivyo. Hanyuma rero nkaba ndabasimiye umunsi mukuru mwiza, murakoze. Uwo yari Ernest Nkurikiye wo mu kizuka ca Rumonge. Nciye ndamusaba zoje kumbariza abo bantu bo bakurikije uwo mugirwa bamubwire, hama zobimbarire nanje rero nzoheze ndabaha ikindi kiganiro cavyo. Kuki n'abazungu baragira icitwa anniversaire, nico kimwe no gusohora umwana burya. Iburi rya kabiri ingene basohora amahasa nk'uko tubiyagirwa n'umwubahwa Jolis Nizigiyimana. Uwo Jolis Nizigiyimana utamuzi n'umuririmbyi akomeye gose. Mwumvize rero tumutega amatwi kandi amukengurukiye no kumwunga no kumugezi. Muvukanyi wanje nta fatiro, ndakuramukije mvuga nti gira huba wubahwe, wamane impundu n'impuzu, ugumane ivyona n'ivyonona, ugira ibegwe ribereye ibibondo, kugira amagara meza. Mwubahwa nk'uko mwari mwabinsavye kugira ngo ndagufashe
gutohoza ku vyerekeye ukuntu basohora amahasa. Aho bimbariye naciye nikora ku muvyeyi wanje ambyara mama ari we Sabimana Munariya. Hanyuma kubera yabibayemwo ndetse yabikoreyemwo akanabikora igihe kitari gito, yarayaramiye ndetse arayasohora amahasa mu miryango itandukanye. Yangiriye ku muriri rero arambwira mu majambo atari make, ariko je naciye ngerageza ntoramwo amajambo makuru makuru ariyo ngira ngo ndakubwire ku muriri. Iyo umuryango wibarutse amahasa hariho ibikorwa bitatu bayakorera. Hari cambere no kwarika amahasa, maze kuyarika bakayasohora. Gusohora amahasa rero hariho no gutembereza amahasa. Ku cambere rero mvuge nti mbega kwarika amahasa byagenda gute? Iyo mu muryango bishitse, muryango ukavyara ukibaruka amahasa, abo ibukobwa n'abibuhungu, abibukobwa bararungika umwaritsi, abibuhungu nabo nyene bakazana umwaritsi. No kuvuga baca bazana umwaritsi ava ibukobwa n'umwaritsi ava ibuhungu bakayaramira. Kwaramira rero mahasa no kuvuga yuko bene kuvyara ayo mahasa baca babicarika ku nkingi, bakaguma begamiye inkingi kugira ngo ntihagire umuntu abaca inyuma. Muri iyo minsi rero baba baramye, no kuvuga kwaramira amahasa byamara iminsi 8. Muri iyo minsi 8 rero inshuti n'abagenzi baraza kubibarutsa, bakaza bazanye ivyo bita imitagi. No kuvuga imitagi bazana nk'ibigori, amateke, ibiharage eka n'ibindi. Rero nk'uwuzanye imitagi y'ibigori, umuntu yazana ibigori 4, no kuvuga 2 bya butoyi na 2 bya bukuru. Ari amateke bakazana amateke 4, 2 ya butoyi, 2 ya bukuru eka n'ibindi n'ibindi. Abaranazana ndetse n'inzoga bita umubira, kwari kugira ngo bene kuvyara ayo mahasa ntibagumwumwa muri iyo minsi baba baramye. Muri ico gihe umubira bazanye baza barawusuka mu nkono y'iminwe 2. Barazana inkono y'iminwe 2 bakaza barasukamwo ya mibira. Hanyuma bene kuvyara ayo mahasa ndetse n'ababaramye 2 bakaza baranywera muri ya nkono y'iminwe 2. Iyi nzoga bishitse wa mubindi w'iminwe 2 ukuzura, inzoga bazishira mu yundi mubindi canke intangwe iri ku ruhande, abandi batari mu baramyi canke mu bavyaye ayo mahasa bagaza barasomeramo. Mu nyuma umuvyeyi wanje yabandanije ambwira ati ya mitagi, kuvuga bya biribwa bazanye, hariho urutaro babishikizako. No kuvuga yuko ntibabibika hamwe n'ibindi, hariho urutaro babishikizako bakaza barabishira ngaho, hanyuma wa rutaro rwuzuye bakaraba ahandi hantu babishira. Rero muri ico gihe cyo kwaramira amahasa haba hariho mbere n'umupfumu. Haragera igihe akaza aratota ibibondo, abitota amazi arimwo umutangatanga, imitagari n'umurinzi. Akaza aravuga ati ibibondo nibirame, aya mahasa ni yerera imiryango yose, ndetse n'ibindi n'ibindi yazaravuga. Ivyo rero byaba mu minsi 8. Iyo minsi 8 iheze baca bagira uyundi mugigwa wo gusohora amahasa. Buca ayo mahasa bayasohora, ari w'umukobwa barazana amasaka, ari buhungu bakazana amasaka. Ayo masaka bakayashira hamwe, hanyuma bakaca bazana insyo 2. Izo nsyo 2 baca bafata ya masaka bashira hamwe bakayagabuza ikintu kingana, no kuvuga nimba ari kibakure nimba ari nkoko bakayagaburamwo 2. Baca bafata umwe yaje ava ibukobwa akaja ku rusyo rumwe, uwaje aserukira umuryango w'umuhungu akaja ku rundi rusyo, hanyuma bakaca batangura gusya ya masaka. Umwe agasya ukwiwe undi ukwiwe, kandi rero bayasya batanguranwa. Hagize umwe atanga uyundi yavuga ati ayo mahasa ayamusenyuriyeko. Numva baragerageza gutanguranwa ku buryo ni muri bahereza rimwe. Bishitse rero ntibahereze rimwe, urumva yuko baca bavuga yuko ayo mahasa yayagusenyuriyeko. Nuko rero aho hari buca ayo mahasa bayasohora. Bukeye umunsi wo kuyasohora, abibukobwa
bazanye intama n'imibira ishishirije imitangatanga, ndetse na ya ntama barayishishiriza imitangatanga. Hanyuma mu gihe babonye ko baserutse aharabana n'aho baroye, baca batangura kwivuga amazina, imbyino zikayaga, bakarinda bashika. Hanyuma iyo bashitse mu irembo, baca batangura kubyina urubyino bavuga bati: ko mwihinda ko mwihinda ko mwihinda mubonye iki, mubonye abaje bazanye intama murakanguka, ko mwihinda mubonye iki. Abo nabi bukobwa, abibuhungu nabo bati: nitwihinda nitwihinda ko mwihinda mubonye iki. N'ibindi bitero bagira kuri urwo rubyino, bakabyina intambo zikarema: ko mwihinda ko mwihinda ko mwihinda mubonye iki, mubonye abaje babagana murakanguka, ko mwihinda mubonye iki, ko mwihinda ko mwihinda ko mwihinda mubonye iki, mubonye abana bubuzage murakanguka, ko mwihinda mubonye iki, mubonye abaza babagana murakanguka, ko mwihinda mubonye, ko mwihinda ko mwihinda ko mwihinda mubonye iki, mubonye abaje bambaye murakanguka, ko mwihinda mubonye iki, mubonye abaje bashajije murakanguka, ko mwihinda mubonye iki, ko mwihinda ko mwihinda ko mwihinda mubonye iki, mubonye abazanye intama murakanguka, ko mwihinda mubonye iki, inazengehe yashitse, ko mwihinda mubonye iki, nayo inarumye ngo yashitse, ko mwihinda mubonye iki, ko mwihinda ko mwihinda ko mwihinda mubonye iki, nitwihinda twabamenye, ko mwihinda mubonye iki, ntimwihinda mubonye iki, ko mwihinda mubonye iki, nitwihinda twabamenye, ko mwihinda mubonye iki, intama nyamweru ngizo, ko mwihinda mubonye iki, imitagi ngiyo yaje, ko mwihinda mubonye iki, imitagi ngiyo yaje, ko mwihinda mubonye iki, ko mwihinda ko mwihinda ko mwihinda mubonye iki, nitwihinda twabamenye, ko mwihinda mubonye iki. Hanyuma ari buhungu nabo nyene baca bazana intama, bakaca ihurira na ya yindi mu irembo, bakaca ihurira na ya yindi yivuye ubukobwa, bagahurira mu irembo. Muri ico gihe rero baca bashika muhira, bashitse muhira baca basanga ya ntango baganiramwo ya nzoga imwe basya batanguranwa yabiteretse mu rugo, akayitereka ngaho, imibira nayo nyene bazanye y'ubukobwa bagashira ngaho impande ya ntango. Muri ico gihe nyina w'umuhungu na nyina w'umukobwa baca bagenda bakicarana na bene kuvyara amahasa. Rero nyina w'umuhungu yaca aterura bukuru, nyina w'umukobwa agaterura butoyi, kandi abo ba mwana baba bazanye amasimbizo asa, ni kuvuga asa, umwe yamuterura mu isimbizo isa n'iy'uwundi. Iyo rero hari ihasa rimwe ryashomye, nk'akarorero nimba kuru ari we yashomye, nyina w'umuhungu muri yasimbizo yaca ashiramwo ingombogombo y'igitoki. Nimba ari butoyi yashomye, nyina w'umukobwa yaca aterura yasimbizo bakashiramwo ingombogombo, ni kuvuga umwanana w'igitoki. Hanyuma baca bicarana bakabanza bagateramira ngaho. Aho muri ico gihe ntibaba bwari bwatangure kunywa canke ngo batembereze ya mahasa. Ngeze rero kuco kindi cereke gutembereza amahasa. Mu nyuma rero bamaze gushika, no kuvuga bamaze kwicara ngaho, baca baja mu mugigwa wo gutembereza amahasa. No kuvuga rero bene kubibaruka amahasa baca baja imbere, inyuma hakaja nyina w'umuhungu na nyina w'umukobwa bateruye amahasa, inyuma hakaca haja za ntama zibiri, inyuma yaho hakaca haja kiranga, bakagenda baravyina, baba bagiye berekeza ahari uruzi baza kujabuka. Mugabo rero imbere yuko bashika kuri rwa ruzi, baragenda baraca mu mihana y'ababanyi, muri mihana y'ababanyi baba bacaniye ndetse babategereje imitagi n'imibira. Bakagenda baraca muri iyo mihana bafise urutaro baza barashirako ya mitagi, bongera ndetse baba basoma ku mibira babateze. Bakagenda bagiye barabaha ya mitagi, bagenda baravuga bati: nimwakira imbuto muze mugume mwunguka muvyara imbuto zose. Hanyuma muri urwo rugendo kiranga yabari kumwe n'ibishegu vyiwe bakagenda baravyina, insama zigasekera. Imbere ya kiranga haba hariho uwo bita
ko ari umutwa. Ico gihe umutwa yaba afise umuhoro, umutwakazi nawe akagira isuka. Uyo mutwa rero yamera nk'utema atariko aratema, umutwakazi nawe akamera nk'uriko ararima atariko ararima. Muri ico gihe bagenda barahanirana bahanahana mu rubyino ruraho, rwasa nk'urubyino atari urubyino, kuko umutwe akagenda arabyina ati kabutema kabutemanga, umutwakazi nawe ati kaburimanga, ndimira imbuto zose, ndimira mibondo, ndimira amahasa. Umutwa nawe ati kabutemanga, eka ndetse n'ibindi byinshi bagenda baravuga kabutemanga. Umutwakazi nawe ati kaburimanga, kabutemanga, kaburimanga ibijumbango, kabutemanga, kaburimanga ibiharagango, kabutemanga, kaburimanga amateke, kabutemanga, kaburimanga ubwana bwabo, kabutemanga, kaburima amahasa yabo, kabutemanga, kaburimanga ibijumbango, kabutemanga, kaburimanga, kaburimira ubwana bwabwo, kabutemanga. Bagenda barahanirana muri ayo majambo gushika mbere bashitse aho bajabukana uruzi. Mu nyuma barashika ku ruzi, rwa ruzi rero bakarujabuka ndetse na za ntama bakazijabura, hanyuma bagaca bahindukira. Hanyuma iyo bavuye rero gutembereza amahasa kuri urwo ruzi bamujabukije uruzi, hariho ukuntu rero baca bagaruka naho nyene bagaruka bavyina rero bavuga bati twari koga yemwe, twari koga Mariya, twari koga yemwe, twari koga Mariya, mbega yemwe muvuye, twari koga Mariya, twari koga yemwe, twari koga Mariya, mbe rubambo mbega uvuye, twari koga Mariya, rubamba avuye, twari koga Mariya, mutoni wa ngondo, twari koga Mariya, mbega kimaza, twari koga Mariya, twari koga yemwe, twari koga Mariya, twari koga yemwe, twari koga Mariya, ibishegu byagiye, twari koga Mariya, bakimaza yagiye, twari koga Mariya, na rubambo yagiye, twari koga Mariya, akiranga ari hehe, twari koga Mariya, twari koga yemwe, twari koga Mariya, umuryango uri hehe, twari koga Mariya, abanyi bari hehe, twari koga Mariya, twari koga yemwe, twari koga Mariya. Bahindukiye rero bashitse muhira, bagarutse bavuye gutembereza ya mahasa, basanga muhira bacaniye igicaniro kiremye. Hanyuma umwana w'umuhungu wa mugabo yavyara ayo mahasa, bene wabo cange abandi bagenzi biwe baca bamuterurira ku nzu, bakaca bamushira ku nzu bati uzosakara ibitava, uzobumbe bitameneka. Hanyuma umugore nawe bakaca bamuha isuka bakamurimisha ari wabo bati urarima wimbure, uzorime weze, n'ayandi majambo. Mu nyuma baca babinjiza mu nzu bene kuvyara ayo mahasa. Aba umwaramyi w'ubuhungu n'umwaramyi w'ubukobwa baca bagenda ku buriri bakabasasira, barasasa urukangaga. Hanyuma bavuye kubasasira, umwaramyi w'ubuhungu n'uw'ubukobwa baca baragabigwa, nimba ari isuka, nimba ari umwambaro, nimba ari biki, barabagabira, kandi babagabira ibingana. Hanyuma rero ivyo birangiye bagaca baja rero kuri za nzoga, bakanywa, bakavyina, bagatamba, bagatarika. Nuko rero muri make umuvyeyi wanje yagerageje kumbwira, nandaguciriye ku mayange, nifuza yuko umunsi urizina nzogenda kamushikira muhira, tukagiranira ikiganiro kininiya citaguye kandi kizoba kimeze neza cane. Gira umugisha. Yari Joris Nizigiyimana. Uwo Joris Nizigiyimana rero naramusavye ngo anyagira ingene basohora amahasa, yarabikoze kandi amushimiye cane gose. Nakaje karirimbo nazandacishamwo kumwironge, niwe nyene yakaririmbye mbere yuko ndabasezera mwese agateka amatwi kose.
ndakengurukiye Nsabimana Munariya, ndakengurukiye Ernest Nkurikiye, ndakengurukiye Joris Nizigimana, ndakengurukiye wese yanteze amatwi ndamubwira nti ndakwikebanuye ndanakwibutsa kwako gasaga ndagushikirize nakaho nariko ntegura nkanagushikiriza ibiganiro vya mbere vy'izina umwana mu 2016. ubu gusa ko heze imyaka 5 reka nongereko ko wumvise yari umumana canke umusongore wo ku mutumba wa Muremera wa gihe umwami n'abagabo akaba sendi murigo wa ndemera wa kinyoni ca kariyo ka rubaduka hono bandanya kugera kure. Se yamwise ntafatana amatako n'amatama hageze gutenga titeka no gutinyuka kuvuga ukuri kandi kuzigubusa butaraza. ubu ko kuri kuvuga ukuzi ndakukubwira wewe ngukundisha Burundi nciye mu kiganiro kirundi c'abarundi. uno munsi nayi navuye hasi ngo ndagushikiriza ikiganiro c'amahasa. Cyari ikiganiro ikirundi c'abarundi mu gitegurirwa na Patrice Ntafatira.